Nelson Chamisa, umuyobozi utavuga rumwe n'ubutegetsi muri Zimbabwe, yatandukanije ishyaka rye n'imyigaragambyo yakurikiye itora. Imyigaragambyo yiciwemo abantu 6, abandi benshi bagakomereka nyuma y'uko abasirikare babarashemo. Perezida wa Misiri Abdel Fattah al-Sisi yaramukije igikomangoma Mohammed bin Salman wa Arabia Saudite akigera ku kibuga cy'indege i Cairo. Hari mu ruzinduko rwe rwa mbere hagiriye mu mahanga kuva umunyamakuru Jamal Khashoggi yishwe, bigateza uburakari mu bihugu bitandukanye. Muri Somalia abantu 3 bishwe na bombe imbere y'amaduka ari mu ntara ya Vadajir yo mu murwa mukuru Mogadishu. Abadepite muri Afrika y'Epfo bashakisha uburyo bwo guhagarika ibikorwa byo guhuza intanga z'intare ku bakoresha ibice byazo by'umubiri birimo impu, amahembe, imbavu n'ibindi nk'ibikombe batsindiye. Naho muri Congo, Felix Tshisekedi, umwe mu bakandida bakomeye mu matora perezida, yasubiye Kinshasa avuga ko afite icyizere cyo kuzegukana intsinzi mu kwezi gutaha.